kuva uwo munsi natanguye kuvuga nti ubu rero ngira ngende ndirira Imana gushika imbwira igituma turi mu gihugu c'amata n'ubuki mugabo ntitukinezerererwe. Ndarondera none ni igiki cabitumye ivyo ari vyose turi mu gihano, kubera iki turi muri ca gihugu mugabo tukabona umenga ntituri muri co, kubera iki hari injyane. Imana umaze kuvuga uti ni wewe nkurikira, naho buri kitazi irakwereka. Anazimanye n'ubutungane, hariho igitangaza wadukoreye kuri iyi si, abatabona bari bakwiye kubona kugira ngo bamenye ko ari wewe ubitunganya vyose. Kubona ikarema na Ramadani nyeranda vyose bihuriye hamwe, tugatangurira umunsi umwe, ni igitangaza ukoreye ab'isi batazopfa basubiye kubona. Erega Mana nzima, kubera kutakumenya hariho abatabibona. Igitangaza nk'iki wagiheruka mu 1863. None raba ubisubiriye kuvyerekana ari twebwe turi ngaha, uru ruvyaro rushasha, uru ruvyaro aribwo rubibonye. Hari naho tutazosubira kubibona. Ariko Mana nzima, dukundire tunezerwe ko watwungiye ubumwe, baba abayisilamu n'abakristu, twese tukaja mu bihe vyo kwisuzuma no kwisubirako mu bihe bimwe. Mana nzima, ko watugira ico gitangaza kandi ukaba twakibonye, gumana natwe ugume utwungiye ubumwe mu madini yose. Turiho duhereza ukwezi twama twibuka ubumwe bw'Abarundi. Burya natwokomera amashi Imana kuko yaradufashije. Kubona igihugu cari caratatanye hanyuma kigasubira kikaja hamwe, nibanga ry'Imana gusa. Jewe ndimwe mu babikurikiranye kuva ku ntango, ndemeza neza ko ari ibanga ry'Imana kubona twasubiye mu bumwe. Igihugu c'amata n'ubuki, twese twavuga tuti turiko tuja mu gihugu c'amata n'ubuki, nawe ati tukirimwo. Nca ndavuga nti umuhanuzi aravuze. Kuva uwo munsi natanguye kuvuga nti ubu rero ngira ngende ndirira Imana gushika imbwira igituma turi mu gihugu c'amata n'ubuki mugabo ntitukinezerererwe. Kubera iki tuvuga ngo turashonje turi mu gihugu c'amata n'ubuki, tuzorya tugahimba, ugasanga umuntu ariko aridodomba ari mu gihugu c'amata n'ubuki. Ico gihe vyaratumye ntangura kwiyumvira, nsoma ijambo ry'Imana, ndaba inyishu. None Mana ni kubera iki? Niho naca nsanga na bene Isirayeli barashitse mu gihugu barahemuka. Imana irashobora kuguha agakado keza cane, mugabo ukayihemukira, aho gakadira kakwaka kandi ukabona gutya, ukakabura ukabona. Ndarondera none ni igiki cabitumye ivyo ari vyose turi mu gihano, kubera iki turi muri ca gihugu mugabo tukabona umenga ntituri muri co, kubera iki hari injyane. Niho naza kuraba ingene ihanga risenyuka. Ica mbere kugira ihanga risenyuke nuguha umugongo Imana. Imana umaze kuvuga uti ni wewe nkurikira, naho buri kitazi irakwereka. Umugambwe SEBARUNDI umaze kuvuga ukira umuhari ukavuga ngo Imana tuyihaye ubu niyiri imbere ikibanza niyo, turayihebeye ico kibanza, ibintu vyace bitumbera. Uwo mugambwe, uwo muhari niwo wabikweze buke 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 gushika Abarundi twese tuvyumva kumwe.
abakozi b'Imana iyo bavuze ikintu n'abahanuzi, muribuka tutanguye igikorane ca mbere c'umugambwe cakozwe c'umugambwe ca mbere mu 2017, umukozi w'Imana nawe yabaye umuhanuzi aravuga ati mureregwa ibi bintu nimwe mubizanye. Iyo rero Imana wamaze kwibwira ko nawe usezeranye utarishize mu ngiro, ahubwo wewe ni wuhanwa kurusha wa wundi atazi Imana, ni wuhanwa, kuko Imana si yo gukinisha. Imana tumaze kuyishira imbere nukwemera ikaba ari iturongora. Nasanze rero ndiko ndaraba uko abakozi b'Imana bagira ubuhanuzi, niko dusoma ibitabo turondera ubuhanuzi bavuze ubwo aribwo. Nasanze Uburundi bwari bwaranduye umuvumo. Iki gisoma cy'uno munsi nticaje kubigisha ikindi, mubanze murabo Uburundi bwari bwaranduye umuvumo. Umukozi w'Imana ahejeje kuvuga ati ubusambanyi ni umuvumo ukomeye ku gihugu. Imana ikintu ca mbere ku isi maze yashavujwe n'ibintu bibiri. Bwa mbere gusesa amaraso. Imana yarashavujwe na Kayini ashesha amaraso, aravuga ati amaraso ya mwene nyoko iyo ariko araborogera mu kuzimu, ariko aramborogera nayumvise. Imana irahana Kayini. Amaraso, gukora amaraso y'inzirakarengane no muvumo. Ica kabiri n'ubusambanyi. Umuvumo burya nitwe tukwega. Imana iravuga iti we ntidushobora gukorana, ntibikunda. Wewe uri ndongozi umenye ko ari wewe uri mboneza, ni ubabonera bose. Uvuze uti tuje hariya baca bagukurikira, ubazimije rero ukabajana mu nzira idashika, umenye ko uba ukweza umuvumo. Ni ikintu dutegerezwa kumva. Indongozi Imana niyo mwami w'Uburundi. Dutangure tubibone n'iyi demokrasi, tumenye demokrasi carico. Ni intwaro y'abene gihugu iharanira abene gihugu nyene. Hari umugambwe mwumvisemo? Hari umugambwe mwumvisemo? Ni intwaro y'abene gihugu. Nukuvuga umwene gihugu wese abafise ijambo agaterera kugira igihugu cubakwe. Ntuvuga ngo wewe ziba. Ibintu vy'igihugu bakabicunga bose yuko biriko bitunganywa neza. Hanyuma bitunganywa neza ku neza yande yabo nyene. Iciza no kugira ubwo bumwe, tukagira urukundo, umwe wese akumva ko aramiwe. Hanyuma tugaca twifatira urugero twese turi mw'ibarabara rimwe gushika dushike. Igihugu c'u Burundi ni twaba twaragisonzeyemwo, ni twaba twarangajwe muri co, abantu bakankana, abantu bagushikaho babibirara, atacumva mwene wabo. Nuko Imana ari yaduhaye umugongo, hanyuma shetani ciratwiganzira. Ahantu hari urwanko naho shetani biri gusa. N'umuntu ukazobona muvuze ngo mwankane, ngo ukamva akantu ko nyene akubwiye ngo naka ngo numva ndamwase, uzocumenya ko shetani yinjiye. Kuko uri kumwe n'Imana, Imana ibarondera ingene basubiza hamwe. Uguma ufise agatima ko kuvuga ngo mbega urya muntu twosubira kwicara hamwe gute. Ukumva ufise ako gatima kuguma wumva wo mukwega kwega. Naho wazoyafashwe na shetani, we nawe ukagira agatima ko kumukwega kwega. Burya shetani murimwo, irya daimoni izoneshwa gushika usanga mwasubiye kwegerana. Tukumva ko Imana twayizanye, tukatuzi ko twegamiye umugabo akomeye. Kubera iki tutogendera mu Mana? Ubumwe bwacu rero ntimuze murondere aho buva kuko Imana twayihaye ikibanza ca mbere. Reka kuyiha umugongo, emera Imana mubane, tuvavanure n'ivyo vyose bidukwegera umuvumo. Igihugu niho cahombeye. Nihaba igihugu c'uno munsi kidateye imbere, umuvumo wavuye harya. Mugabo nagira ndabwire umuvumo waraheze, Imana yaramaze guhezagira. Amen.
Urakoze.